mbonye umukiza mu cyubahiro. Haleluya. Amuvuza ibintu bikomeye muri ko murasenga. Anca nibuka igihe Imana mpamagara muri ibi muhamagara wo pastor mu mwaka wa 2023 ndi Somerset. Imana iri kwirabimbwira kwibinyagisha, numva mfise ubwoba bwinshi cyane, ubwoba bw'ubuzima, ubwoba bingene bimeze, numva ko bidashoboka. Warayobowe gahunda cavuga ngo abantu bumva bashaka gusengerwa baze. Hari vy'Imana yari yejeje kunyereka, haza abapasiteri batatu, umwe yaravuye UK aransengera, bose baransengera. Imana ibabwira ibintu byose bagiye kunsharinga, ibintu bisa n'ivyo nariko ndabona byari binteye ubwoba, ariko Imana irandemesha mu kumbwira ko izobana nanje. Nca mpabwa ijambo ry'urufatiro, ari rya jambo ngenderako buri munsi. Iyo ngize ubwoba canke iyo numvise umenga biranzazaniye, nca ndagyibuka ijambo riri muri Zekariya 4:6. Iryo jambo Imana yampaye ico gihe riremesha ubuzima bwanje, nzokwama ngendera buri munsi. Nshaka ari naryo nobasangiza namwe igihe cyose tuzoba turiko tujana, ko ari ryo jambo rigomba kutuyobora. Nuko vyose bitava mu nkomezi zacu, ntabwo ari kubw'inkomezi zacu, ntabwo ari kubw'ubwenge bwacu, ariko ijambo rivuga ngo ni kubwa mpwemu w'Imana gusa. Iri niryo jambo rindemesha, niryo jambo rintera intege niyo numvise ndiko ncika intege mu rugendo. Umwanya ni muto, nanateguye ijambo ry'iminota 10 canke 15, ariko bambwiye 5. Umwanya wagiye, ariko n'ijambo mu ncamake ryo kugendera hamwe, the power of walking together. Sinzi ko yoducishiriza hajya. Hari ubushobozi mu kugira hamwe nk'umugwi Imana yanyigishije muri iki mu cyanditswe kiri hano, ariko nateguye ko dusangira. Mvyiyumviye nkibaza ko nzoba ndi umwe, nca ngira ubwoba. Ariko iyo niyumviye nkiyumvira ko nzoba ndi kumwe namwe, numva ndemye. Nca numva ndemye. Amen. Hari ubushobozi mu kugendana n'abandi, mu kujana n'abandi, mu kugira mu mugwi, gusumba kugenda nk'inyakamwe, gusumba kugenda ukwawe wenyene. Hari ijambo muri Luka hano 24, cyane cyane uhagaze ku murongo kuva ku murongo wa 13 gushika ku murongo wa 15. Ni ijambo rivuga ngo uwo munsi nyene babiri muri bo bari mu nzira baje mu mihana ahitwa Emausi, ni kure y'i Yerusalemu, nk'urugendo rwa stadio 60. Bavugana ibyabaye byose, bakivugana babazanya, Yesu bwiwe arabegera ajana nabo. I'm not sure if Jenna gets iri jambo narihawe ndiko niyumvira kuri uyu munsi. Aba bigishwa babiri bari bagiye bavuye Yerusalemu, kuko iwabo hari Yerusalemu, bagiye Emausi. Bari bagiye bidodomba bababaye kuko Yesu yari yapfuye. Bamaze kumva ko yapfuye agahambwa, ibi vyabaye ku munsi Yesu Kristo yari yazutse. Maria na Magdalena bagiye kumva bagasanga imvira aramaye, bakagaruka bakabibwira abigishwa. Inyuma yuko abigishwa babaye ko Yesu Kristo yapfuye yahambwe, ahubwo vyongereje umubabaro wabo. Aho kwibuka ko yari yarababwiye ko azozuka, ahubwo bumvise bibabaje cyane, ati kumbure bamwivye, kumbure ni babandi bamugirira nabi, baje ikiziga bacimuriye ahandi. N'ibyo abamarayika bababwiye baje barabwira abigishwa ntibavyemeye, ahubwo vyabateye umubabaro cyane. Petero we yaciye yirukana nyene, arashikayo ararunguruka, arabibona ko atahari. Aho kuza nezerewe, ahubwo na nyene agenda babaye. Ababigishwa rero kubera kudendebukirwa, gucika intege, kubona ko bari bavuga bati niwe twari twizeye, muze gusoma iki cyanditswe ku murongo wa 13 gushika ku murongo wa 35,
ati uwo twari twizeye ko ari we Mesiya azocungura abisirayeli none yapfuye, none no mumva batwaye ntawe uriyo, basi umuntu upfumye azoraja kuvisita imva yiwe. Bari bababaye cyane, avuga ati tuze kurondera ikibanza umuntu yigire kwiruhurira, tuze kuruhura, ko twaruhura ubwenge, kuko i Yerusalemu iwacu hasigaye ari ahantu hakavuye. Iwacu ntawe guma muri iki gisagara c'imibabaro, baraye batwiciye umwami. Baca bagenda mu nzira, bafatanya urugendo ari babiri. Ahari ubushobozi bwo kugendana n'abandi, hari ubushobozi bwo kujana n'abandi, kutagenda wenyene ukajana n'abandi, bigira ubushobozi. Amen. Ivyo udatahura uri wenyene, Imana ibisobanurira mu bandi. Ibintu udashobora kwitahuza hacagiye wicaye uri umwe uri kuriyumvira, uri mu bandi urashobora kubitahura. Aba bantu batweretse bize Bible School ari ibintu byinshi batashobora gutahura nubwo botoye Bibiliya bonyene, ariko bamaze kwicara hamwe n'abandi baciye batahura byinshi. Amen. Nashaka ngo utwarire ijambo rivuga ngo icyo udashobora gutahura uri umwe, Imana igisobanurira mu bandi. Ja mu bandi uzogitahura. Amen. Hari ubushobozi bwo kujana n'abandi, hari ubushobozi bwo kutagenda nk'inyakamwe, ariko tukumva tunezerewe kuba mu mugwi, tukumva tunezerewe kugira mu muryango. Ubu nibwo bushobozi numva nanje nizeye njanye namwe nk'umuryango ko nothing will go wrong, byose bizogenda neza. Iri jambo ryarandemesheje, nagomba ndakubwira ngo iri jambo nawe rigutera intege. Kumbere birashoboka ko hari igihe uhora wicara ukumva nyene kumenga ntukwiye kuba mu bandi, canke kubera ko abandi hari ivyo bakoze bikubabaza niwo bajamwo, ahubwo ubufuma wiberaho wenyene, ukibera uri tuntu twanje udashaka kwisangiza ku bandi. Nagomba nakubwire ngo hari ibibazo vyinshi mu kuba wenyene, hari ivyo udatahura uzotahura neza ariko wicaye mu bandi. Amen. Iri jambo ritware ivyo udatahura uri umwe, Imana ibisobanurira mu bandi. Uzugende mu bandi ubirondere, uzosanga inyishu. Hari ibintu hano nashaka badushiriko slide ya gatatu, nashaka ko utwara biri muri kicanditswe. Ni ivyiza vyo kugendana n'abandi, ni vyiza vyo kujana n'abandi, vyo kutagenda wenyene ukajana n'abandi. Mu kujana n'abandi bituma tugenda kure, bituma dushika kure. Ababigishwa ba Yesu Kristo babiri bari bagiye, bavuze ngo stadio 60. Stadio 60 ni birometero, abasobanuzi berekana ko ni birometero 11. Bagira babigende n'amaguru kubera kuburanirwa, kubera kuruha, kubera umubabaro, kubera umwidodombo. Baravuga ati nta kundi twigiriye mouse n'amaguru tugende turidoka. Bagenda barabazanya ibi bintu vyagenze gute, kubera iki bamufashe, kubera iki vyagenze, ariko nta nyishu baronka. Yesu ngo araza ajana nabo. Amen. Ikintu kigira kabiri ciza cyo kujana n'abandi nuko Yesu araza akajana namwe. Yarabivuze muri Matayo ngo aho babiri canke batatu bari ndaza nkabana nabo. Amen. Ntiyavuze ngo aho umwari, aho babiri canke batatu bari ndaza nkajana nabo. Mu vyiza vyo kujana n'abandi nuko Yesu aza akajana namwe, kandi Yesu Kristo amaze kuza bica bigenda neza vyose. Ivyo tudatahura, ivyo byari bitubabaje birangira bihindutse umunezero. Amen. Ikintu kigira gatatu, iciza cyo kugira hamwe n'abandi, bizana gutahura. Kuko Yesu Kristo amaze kubabaza ati ivyo muvuga nibiki, bakamubwira ivyabaye, umwami wacu baramwishe, vyagenze ko baramuhamvye, none ubu twanabubuze no mumva sinihawuze nyene vyagenze. Yesu ngo yazinguriye igitabo atangura kubabwira ivyari vyaravuzwe n'abavugishwa n'Imana. Aravuga ngo kubera iki murimbura bwenge ku vyavuzwe n'abavugishwa n'Imana. Uyu Yesu ntiyari akwiye gupfa, uyu Yesu ntiyari akwiye guhanga, uyu Yesu ntiyari akwiye kuzuka. Kuki mukirimbura bwenge kandi mwabanye n'abavugishwa n'Imana bavuze ibintu byinshi? Ngo barajana bariko baragenda babwira ngo bashika iyo bari bagiye, ngo amera nk'uburengana, ahubwo baramwinginga ati ngo winjire. Arinjira, yinjiye ngo bazana indya ngo basangire.
bariko bagiye ngo basangire ahubwo acafata umutsima bari bazanye aca arumanyagura arabagaburira. Baca bibuka igikorwa Kristo yari yarababwiye ngo uruhumyi rwari kurbe, kuko igihe cyose bajana nawe ntibari bamumenye ngo ruca rubavako. Baca bibuka ko ari amajambo yari yababwiye kandi ko yari yaravuze ko azozuka. Ariko ubwo nyene bavyibutse ntibasubiye kumubona muri bo. Baca bategwa intege zo gusubira i Yerusalemu kubwira abandi iti yazuze, rega yari yarabitubwiye, mwaravyibagiye, rega nubwo tubabaye yari yarabitubwiye, ahubwo tugende kumurindirira iyo yatubwiye ko tugomba kuja kumurindirira. Amen. Kujana n'abandi bituma tugenda kure, bituma tugenda ibirometero vyinshi. Nta rugendo rurerure ushobora kugenda wenyene, ariko uri kumwe n'abandi kubera mugenda mutera inkuru. Twahora tugenda n'urugendo rw'ibirometero nka 20 sinza bazi ku magara, ugenda mu Kagongo ni ibirometero vyinshi cyane. Tugiye mu gikorane twikoreye ibitari n'amaspeaker, kubera tugenda turatera inkuru turirimba tugirane, twararugenda. Ariko rugiye wenyene ntabwo ushobora. Amen. Hari ubushobozi mu kujana n'abandi. Ngwino tujane mu rugendo kuja mwijuru, urugendo rwo kwizera. Igikorwa cyo kwizera si igikorwa kirangira umunsi twizereyeko. Umunsi twizereyeko ahubwo urugendo ruba rutanguye. Tuba tugiye gutanga urugendo rwo gushushanywa na Kristo, urugendo rwo gusa nawe. Tuba tugiye kugira urugendo rwo kwiga ingene yagenda n'ingene yihangana. Ivyo tuvyigira mu mugwi w'abandi, n'ahandi dushobora kubibona tutari mu mugwi. Amen. Ikindi ciza cyo kujana n'abandi nuko turahinduka tugasa nabo turiko tujana. Mu migani niho abivuga neza ngo gendana n'abanyabwenge nawe uzogira ubwenge. Abo mujana murahinduka mugasa. Ubushize twariko tuvugana n'abapasteri ishengero ryacu, kuko twayobowe n'umupasteri w'umwigisha. Abantu benshi mu ishengero ryacu babaye abigisha. Twese umenga turabigisha kwijambo, uvuze ikintu tushatu kubaza vyanditse he. N'abantu bo hanze baratuzi ko uhuye n'umunyeshengero muri shofa ukavuga ibintu bitajanya kubwira ati fata bibiri umbwira aho vyanditse, kuko twayobowe n'umwigisha, twahindutse kuba abigisha. Haleluya. Iyo ujana n'abandi urahinduka ugasa nabo. Iyo ujanye na Kristo urahinduka ugasa nawe. Iyo ujanye n'umuryango wa Kristo urahinduka ugasa n'uyu muryango wa Kristo. Umuryango wa Kristo ni shengero. Ngwino tujane bene data. Ntabwo nobishobora ndumwe, ntabwo ubishobora wenyene, ariko turakenewe twese udufatanye urugendo twatangwe rw'abizera. Haleluya. Birashoboka ko hari aho wari warafashe ingingo yo kudasubira kuba mu bandi, kudasubira kujana n'abandi kubw'imvo izi canke ziriye. Birashoboka ko mbere hari aho wirengagije gufatanya n'abandi, kandi mbere uri uwo mu muryango ukirengagiza gufatanya n'abandi kubw'imvizi canke ziriye. Iri jambo no munsi ryari ryo kukubwira ngo ngwino ufatanye n'abandi, niho uzobona Kristo, niho uzumva Kristo aremesha ubuzima bwawe, niho Kristo azohurira nawe akaruhura imiruho y'umutima wawe. Ni mu gihe turi mu rugendo turi kumwe n'abandi, kuko avuga ngo babiri canke batatu. Nico gituma aremye na Adamu yavuze ngo si vyiza ngomba ko baba babiri, kugira ngo babiri canke batatu bagaragare naho Adamu ari. Haleluya. Ntiwiremeshe uri umwe ngo birashoboka. Imana ishaka ko tuba hamwe n'abandi. Ariko ndavuga nti birashoboka ko hari wafashe ingingo zo kutajana n'abandi. Birashoboka ko hari wafashe ingingo yo kudafatanya n'abandi. Muri small group ntutonde, muri Bible school kumva wowe bidakwiye kujana n'abandi, ukumva mu masengesho utagomba kujana n'abandi, ukumva mu bikorwa vy'Imana wowe uvuga uti ko biri kose ntabwo bikenewe. Ijambo ry'uno munsi riko riguhamagara ngo uyu mwaka mbega urashobora kuza ufatanye n'abandi kugira ngo ubone Kristo, kugira ngo Kristo aze ajane nawe. Urashobora kujana n'abandi, kuko ni wagenda wenyene wagira ikibazo uzobura gutabara. Haleluya. Ni giki Imana iri kubwira umutima wawe? Wumva Imana ibwiye umutima wawe muri kano kanya. Wumva wovuga ngo Mana, uyu mwaka nanje ndagomba guhaguruka njane n'abandi mu bikorwa, njane n'abandi muri serire,
njane n'abandi mu masengesho, njane n'abandi mu ngabire wantoranirije. Ibangahe bumva hari icyo Imana iriko irababwira ko hari icyo bagomba guhindura mu ngingo bafashe canke mu vyo birengagije kugira ngo bajane n'abandi bizera.